aho rero karamagaza za mbaraga zituma acika inyabo, abona amaso ye arahindutse aratukuye arahishiye, abona umubiri nawe urahindutse akayabu kopo, arumiwe aravuga ati bwa bundi kweri sinari nibeshe, wa muntu ntabwo ari umuntu asanzwe ahubwo ni inyabu yigendera. Aramwiyumvira ko cyane ariko arasesangura mu bumenyi bwiwe bivanye n'ico nawe ari, acasanga ahubwo uyo mukobwa ni ibintu abavyeyi be bamushizemo nawe siwe, nuko kuca abwira abaturage bose ahira kuri wa mugore yaragwaye, aramubwira yuko Niya atari umuntu, abanza kwanza aratangara cyane kubera iki umutima mwiza Niya yerekana, avuga turya mukobwa hariho esupri yavukanye kandi vyatewe n'abavyeyi biwe, no kuvuga ategereza hashitse hose kwica ubuzima bw'abo baturage bwaho ashitse. Abavyeyi mugenda mukagira ibintu mukaza murafata abana banyu mukabashira mu bintu batazi bizobakwegera ejo, no kuvuga inyigisho dukuramo niyahe bavyeyi mube hange cyane igihe muvyaye abana, ivyo mubaturako n'ivyo mubashiramwo batabizi. Hari n'abavyeyi bagenda bakarasagisha abana indasago 1000, umwana akazokura afise indasago atazi ico zisigura na impact zifise ku buzima bwiwe. Ndabaramukije abantu mwese muko murakurikirana Roy TV Burundi, ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV. Ijambo ry'ihumure ushobora kuba ugwaje cyangwa ufise ikibazo icyo cyose cyo mu buzima, reka ndakubwire ni nta joro ridaca kandi siko bizohora. Uno musi naguteguriye inkuru nyigisho. Inkuru nyigisho ni kiganiro kimeze gute? Inkuru nyigisho ni kiganiro kidufasha kwigishanya ibintu bikunda kuba mu buzima bwa misi yose, hamwe ugasanga abantu bakahora n'ibibazo bitandukanye kubera ukutamenya. Ndagusaba rero wamaze gutangura gukurikirana ino nkuru ugire subscribe kuri Roy TV channel kugira ngo inkuru nyinshi nkizi uzoza zikurikirana ukuramo lesomo hale kuri Roy TV Burundi. Ni inkuru neza yabere mu gihugu ca Nigeria. Imbere yuko ntangura kubibabwira ndababwire ico igomba kutwigisha, hama mpeze ndayije ko idonido. Ndakwibutsa yuko nza kubereka ukuntu vyagenze muri iyo nkuru, murabikurikirana muri video uko ngenda ndabasigurira ukuntu ivyo bintu vyagenze. Ni inkuru umwana w'umukobwa yavutse ari modite, no kuvuga bajya abana usanga uvukiye mu muryango ariko umuryango wawe ukaba ufise amasezerano n'isi y'umwijima canke se n'ibintu vy'imyuka, wowe ukaza gukura ugakurira mu yindi mbi atari we wavyiteye ariko wavutse ari abavyeyi bawe babiguteye. Kandi iyo nkuru iza kutwigisha iki? Iza kutwigisha kwirinda cyane inseko z'abantu, canke kubona ko umuntu ari gentillesse y'umuntu utazi neza. Hari igihe ubona umuntu ukabona ati uyu muntu aratanga, arafasha, ari gentille, aguma twenga, nta n'ikibi yokorera umuntu. Ivyo rero bikaca bigushira mu illusion, bigatuma ubona yuko uyo muntu adashobora kuba gukora ikintu kibi, bikaca bituma umutima wawe umwizera cyane, mbese ukamukonfia n'amabanga yawe cyangwa se ikizere cyawe ukakimukonfia, ariko utazi yuko uyo muntu nawe ashobora gukora ikibi. Ni nkuru tugomba dukurikirane aha hakurikira. Inkuru yacu rero ni inkuru yo mwigeme mubona yitwa Niya, aho yari yimutse mu gisagara akaja kuba mu kindi gisagara. Aho murabona ko yari mushasha, abantu bamutangariye bavuga ati uyu mukobwa mwiza yo baje gukora iki muri kino gisagara, akiri muto nk'uku yimutse ngaha na mahoro. No kuvuga abantu basanzwe bahaba muri ico caro baramutangariye, ariko Niya we akaguma bereka agatwengo keza ko abishimiye wewe ko atakibazo, kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe kibibazi kugira bamwikekako. Ariko Niya yari umuntu afise ububi bubishe kumwe kw'inzoka. Urabona ko ngaho abaturage bose bariko baratwenga, bamwishimiye, yateze n'umuceri yarabagaburira kugira iki abikunda akaze ko babone yuko ari umwana mwiza. Batangura ngende kubona ati yo uyu mukobwa kweri n'umumarayika, umuntu arinze ateka ivyo kurya kwera akaduha twese ngaha tugakwirwa. Eka n'ukuri n'umwana mwiza, Imana imuheza agira ati kandi ivyo kurya biraryoshe. Aho rero n'abariko barafungura bariko baravuga bagira commentaire ku kuntu babona uyu mukobwa Niya ameze. Niya yaguma gusa yitwengera, maze acagurura akabotike kiwe ashiramo utuntu nyene duto dusanzwe yaratereka two kudandaza.
rero abandi badandaza ngaho hafi baravuga ati nawe aje kudandaza, kumbe rero ati hagira habiki, abakiriya bose clientele yose arayigaruriye, abandi bose baricaye barumiwe, nta mukiriya nta nuza kubaza nibeyi, ariko bose bagenda hehe kwa Nia batangura kubazanya ati none uyu mukobwa kweri ni umuntu ki ku buryo abakiriya bose batwara. Ariko umwe muri barababwiye ati yo niko hari umwana mwiza, niko hari umuntu mwiza, nazi ko Imana ntiyibagira abayo, nico gituma reka ntitunamufuhire, Imana yawe bitubaza. Nia nawe aguma gusa yitwengera, abereka gusa agashusho ko gutwenga, abayagisha, abereka nyine ko hari umwana mwiza. Rero mwijoro hageze ababanyi bakabona iwiwe kwa Nia amarido aguma hacana cana y'ibintu, bakavuga ati twabonye iwawe mwijoro hari ibintu biguma bicana canaho nibikiga. Aravuga ati yaje ni kwa gusa mpora ndyama bwije nta bindi, mbere aca arigira. Rero barakwereka Nia aragiye ariko riheza abaturage ukuntu bameze, ariko arabihweza, ariko ku mutima nawe afise akantu yibikiye. Nia rero mwijoro hageze mwijoro, no kuvuga Nia ikintu citwa umwana cyangwa umuvyeyi yibungenze barazirana, ntiyashaka kumva umuntu afise inda canke umwana arira. Esprit yiwe yacivyuka kubera iki imihamuro bari baramushizemo, no kuvuga iki ibisagara byose yaramaze kubamo yagenda yica ntiyakiza, no kuvuga yaricira abantu amadeste, abafise inda zikavayo, no kuvuga ategerezwa guhakikisha ahantu abaye hamaho amabi gusa. Nia rero mwijoro hari ivyo yaterekera vyiwiwe nyene vy'imyuka imurimwo, nta muntu umwe yari kumwikeka bivanye n'ukuntu yaguma twenga ku murango yerekana umutima mwiza. Yaragenda agaterekera agatangura guhinduka inyabu, itangura kugira ishusho y'ikiyabu, bikarangira neza abaye ikiyabu burundu kopo nyene akaba inyabu yirabura ifise amaso apika, igenda ijoro. Murakunda gura n'ibiyabu bigenda ijoro mukibaza ngo vyose n'ibiyabu, ariko muri bijya biyabu haba harimwo n'abantu. Nia acatangura kugenda amenagura ibintu vyose by'abandi badandaza, agenda aho mu kaguriro bahora birirwa byose arasanzaza ku buryo arahakikisha ku buryo atakintu kimwe boza gukiza. Abaturage bavise bavuga ati mana uyu ninde yatugiriye ibi, uyu ninde yatugiriye ibi. Nia wewe iwi wahadandariza ntacyo hari habaye, abandi bariko bararira, ariko wewe aho adandariza ewana nta kibazo na kimwe, mbere abarengana ko bariko baridoga arabaraba n'agasuri ravuganya birabasha. Iwiwe ariko ibintu yamaze no kurangura n'ibindi nta na kimwe bigeze bakora ko bari ati none kubera iki kwa Nia wewe nawe bitabaye nkuko twege vyabaye. Abaturanyi bariyumvira, ariko ntacyo bari guhindura, bavuga ati ni wa mutima mwiza wiwe Imana yamurinze. Murabona ibi ukuntu hariho utuntu tutunuzeye two guterekera, aho yari karapanga imipango atubuho ndakora iki next, ubuho ndakora iki next kugira ngo bano bantu ndabakorereko. Nuko Nia aravuga ni ndafise iciyumviro, atereka manze nipange. Niko kuca rero haza umudamu bateramye nyene ku kazi, aragira commentaire ati Nia wewe kweri iwawe niwigera ubura abakiriya, menga hari akantu wakoze kakadawa. Nyene bivuga atanzigwa bishizemo waraga commentaire gusa, amuga atanzigwa vraiment birimwo. Ariko Nia wewe yaravyakiriye nabi kabisa, aravuga ati acaritwengesha nyene, ariko yantwengo y'agahemo, ariko ku mutima koko kari kamaze kugira iyindi nyiyumvo itari nziza. Arapfa kumutwengera, ariko mu mutima aravuga nenda gukorera ko mwijoro. Nawe yarahakikishije aronka gahuzu kagatambara kujya mugore, aravuga ntaharera hangomba ndamukorereko. Arafata kagatambara mwijoro, tangura gutongera kw'amajambo, bugica mu gatondo wa mugore acavyuka yagwaye ibintu mubiri wose, ngira murabibona, arumigwa ivyo ari vyo. Abaturanyi bo ngaho baraza baragerageza nyene kumuba hafi, ariko ntaco bokiza. Nawe nyene yaramerewe n'abarimva ati mbega ni kwana nagize kaga commentaire kuri Nia Imana ikaba yampanye, mbega niki. Aravuga to yareka nihorera ahubwo simavure nkwega ibindi bibazo. Aha abandi bariko nyene bamwihanganisha Nia we baritambukira.
uyo mutama mubona ngaho nawe yari umutama asanzwe arima imboga bitunguru ibintu nk'ivyo hamwe n'imyumbati n'ibiraya. Nukuvuga niyo aramubwira nti akira avance uzonzanire imboga ngaha hama nzoca ndagwaye asigaye ugarutse uzanye ivyo bintu. Ariko acamuzanira igice kiboze ikindi ari bizima, nawe acavuga nti ndagukorerako. Bugica mu gatondo murabona ko yariko atongera kuri uwo mugabo. Murabona ko umurima we wose waciwe wuma arabura ivyari vyo. Ntamenye yuko ari kubera yuko yazaniye Niya agasanga mu imboga yamuzaniye vyinshi biraboze. Rero nawe umurima wiwe wose ucuruma. Niya kama kawaida agumanye nari wa wundi nyene yirenganira yihweza ati ubu naho none ndakora iki? Ubu ndakora iki? Ati ubu noneho hagomba habe iki? Niya araja ngaho uyo mugenzi we araza kumubwira ni jewe rero ndafise ikibazo ntago ndiko ndaronka abakiriya kandi n'abana babuze ivyo kurya. Iwo tike yanje nta bakiriya ifise none womfasha? Niya aravuga nereka ndaguha inoti ya 5 ndazi ko 5,000 byo gufasha. Ariko aravyumvira kati mbona no guha inoti ya 5 kugira ngo ugende na wewe ugira iki urabe uko kwifasha ugafasha umuryango wawe. Aramuheja ya noti atakira, genda wibesheho, genda ugerageze usuma uno munsi, nako kwibeshaho kuri 5 biragoye, atari ko iri joro rice ibisigaye ni mbere. Kumbe n'ubundi yamuhaye kode ituma n'ubundi amererwa nabi gusumba. Yavyuze asanga akabotike kiwe kakubiswe n'umuriro kariko karatokombera. Abaturage baragerageza kumuhoza ariko Niya we wahari yari yumye nk'ibuye menga ntari cabaye, wamenga n'ikiriyo barimwe we ntacabona. Nuko Niya atashe muhira asanga akarima kiwe yari yarimye utuntu nyene tutugori kose bakarambitse hasi. Nukuvuga intungwa zagiyemo zirasha zirona no kukanyuma. Iyi ntungwa zagiye zirona no kukanyuma. Aravuga nti he uyu mugore yemwe arambona. Uyu mugore afise intama yiwe ati urabona iyo nama yawe ukuntu ingiriye nabo umurima wajega urabibona neza? Arambwira ati mugenzi urambabarira si jewe siyo narindi wazi ko iyabamari ntivyari kuba. Aravuga nti nta kibazo ati ndakubabariye ariko ku mutima murabizi ko uyo Niya nta kigongo yatanga. Ati sawa. Acaragenda mu nzu acazana igitenge aramuha. Ati nene arakwemereye igitenge akira ico gitenge nugwamba baje ntubone ko ndi umuntu mubi. Aramuha ca gitenge ariko ico gitenge cari gitwaye yindi hasara. Niya acaramubwira ati kandi jewe ndagiye ngo bafate isafari nzogaruka ejo kubera ikiza kuba ntibaze kumwikeka. Wa mugenzi waramushibira ati nukuri urakoze ku mpano umpaye nzoja ndakambara ku ipasika. Niya aravuga ati nta kibazo byose n'ivy'iwacu. Niya ca aragenda kugira ngo ya ntungwa niyaza guhura n'ibibazo ntihagire umuntu aza kumwikeka ko yoba bifisemwo uruhara. Bugica mu gatondo asanga izindi ntungwa ziri ngaho mu ntuzenye mu ruhongore, ariko iyi ntama imwe asanga yapfuye. Aravuga ati mana ibi nibiki, ariko ntiyari kwikeka Niya kubera yuko Niya wewe yari yamaze kwigira. Urumva nta kuntu na kumwe yari kumwikeka, ntivyari gukunda yuko ashobora kumwikeka. Nuko buraca abaturage batangura kwumva ati none ibi bintu biriko biraba mu gisagara cacu nibiki muri iki caro cacu? Ibi bintu birarenze ngani twona bisabirako, nibiki biriko biratubako ko mbona ibintu bitoroshe. Ko mbona ibintu bitoroshe. Nuko Niya burira agatekereza ico gukora bukeye. Nuko hacaza umugore afise inda ku kibanza. Murabizi yuko Niya asanzwe azirana n'abagore bafise inda. Nukuvuga akaruru k'abana karamumena asaba ashaka inda zose ziveho ntihagire umuntu umwe muri ico caro azokwigera atwarinda. Ariko yabikora atwenga, ikibi cyose yagukorera gikora atwenga. Nubwo ufise inda y'indwi Niya arakubwira ati ye mugenzi burya rero uri bungenze felicitation. Ariko ntiyabivuga ko yaryohewe, ariko n'ubundi yagarda surire yaguma yagutwengeye. Ntwari kumenya ikibi kimurimwe. Niya arimvye atantegeza gukora ikintu abagore bose bafise inda nta kuvyara ngaho kurimo. Kama kawaida arindura mwijoro aca mu ngo zose zirimwo abagore bafise inda.
bumva ibintu bihuragura ku mabati, bumva ibintu byiruka bisubira. Kumbe niwe yaba ariko aragira iki, ariko arakinda. Mu gatondo benshi bavyuka inda zabo zavuyeyo, no kuvuga muri ico caro abantu benshi abadamu batwara inda vyari bisigaye bigorana. Waratwara inda ikavayo, uvyaye naho umwana yacahakikisha akakuzanira uduhuzu kugira ngo uzokwambike uyo mwana atangure gupfa utazi n'ingwara imufashe, ukaja kumuvuza hose ukabura paka bikarangira umwana acikanye. Murabizi ko benshi bararyama mu kuva ibintu vyiruka, akenshi haba hariho impamvu. Uyo mugabo nawe mubona yari umuntu asanzwe akoresha imiti kama mu buvuzi, mbese afise niyerekwa abona ibintu n'ibindi n'ivyihishije, afise iyo mana, afise ubwo bushobozi, kandi ashobora no kuvura n'ingwara zitandukanye. Murabizi ko ari abantu bashobora kuvura ingwara zitandukanye z'umubiri n'izo mu mwuka byose, ugasanga uyo muntu abifitiye ubushobozi. Aje rero kuri wa mudamu yagwara vya bintu, yarasinzikajwe n'amagara, noneho yihebuye. Mugabo akirengana yumva hari wese itari nziza, niya nawe ahari atangura kumva mu biganza babara. Aravuga ni ngaho uyu muntu kwera aje ngaha, uyu muntu arafise ububasha kunsumba, yavura ngirira nabi. Wa mugabo nawe w'umuvuzi arabaza wa mugore ati watanguye kugwara ryari? Aramusigurira ko yagize commentaire kuri uyo mukobwa abona ngaho mushasha yitwa Nia, bugaca yagwaye. Wa mugabo aragerageza kuvyumvira, aca yibuka n'ukuntu yumvisha ikintu kimwe mumbi agishika kuri ubwo butaka, kumbe ninde ni Nia nta wundi. Aravuga ati sawa naco navyumvise ukuntu ugwaye, ariko ndakwizeza yuko bizakomera neza. Nuko ahagurutse ngo agende, acara akutana rero na Nia, bararabana amaso mu yandi. Ariko uyo mugabo mu kumuraba Nia ntiyabona gusa ngo umukobwa canke ngo umwigeme, oya, ahubwo yaramubonamo ishusho y'inyabo. Ofete we ntiyabona ko ari umuntu, yabona yuko ari akayabu neza, akayabu. Murabibona, yabona ari umuntu mugabo afise ishusho y'iki y'akayabu. Kubera iki? Afise mwemu yo kwihindura inyabu, kandi akaba ari possessed, imwe yari possédé. Avuga ati rero no munsi mwijoro ndabundabunda mpaka ndabaho uje mukobwa aba menye uyo mukobwa ni muntu ki, kuko yari afise esprit nawe ububasha butuma tomubona. Ni yaravuga ndereka ahubwo negeranye imbaraga, negeranye ingufu zanje zose, ndabona ko urya muntu atonyorohereza, afise imbaraga nyinshi. Nuko Nia aravuga ndereka nterekere, negeranye kwanza imbaraga, atangura guterekera no gusenga ibintu vyiwiwe. Wa mugabo wabona yaguma gusa murabira hakurya, mugabo abona ibintu vyose arimwo uwo Nia. Aho rero karamagaza za mbaraga zituma acika inyabo, abona amaso ye arahindutse aratukuye, arahishiye, abona umubiri nawe urahindutse akayabu kopo. Arumiwe aravuga ati bwa wundi kweri sinari nibeshe, wa muntu ntabwo ari umuntu asanzwe, ahubwo ni inyabu yigendera. Aramwiyumvira ko cyane, ariko arasesangura mu bumenyi bwiwe bivanye n'ico nawe ne ari, acasanga ahubwo uyo mukobwa ni ibintu abavyeyi be bamushizemo, nawe siwe. Nuko kuca abwira abaturage bose, ahera kuri wa mugore yaragwaye, aramubwira yuko Nia atari umuntu. Abanza kwanza aratangara cyane, kubera iki? Umutima mwiza Nia yerekana. Avuga turya mukobwa hariho esupri yavukanye, kandi vyatewe n'abavyeyi biwe. No kuvuga ategereza hashitse hose kwica ubuzima bw'abo baturage bwaho ashitse. Hari umuntu yimukira mu gasagara kanyu, abana bakazoka amabagwaye, mukumva impfu, mukumva ibiki murantuga ndagwaye, mukumva impfu, mukumva ibiki, mutazi ikibiteye. Aho rero yakoranyije abaturage bose, yabashize ngaho, ariko arababwira ati mwijoro muze kuza mwirabire. Ariko yagiye yitwaje umuti baza kumusukako Nia kugira ngo imbaraga ziwe zimuveko. Aho ariko arasubira kandi guterekera kugira ngo ashobore kuja kwataka wa muhungu, wa mugabo amwice. Arahindutse inyabo, muravyibonera. Wa mugabo acafata amavuta yari yateguwe arimwo imbaraga, nawe acasukako kakayabo kagomba kiruke. Aho nyene kaca kumva imbaraga zirajugumiye. Abaturage bose nabo baca bazana ya mazi yari yabahaye, bose bagasukako, karacika intege. Ari we Nia aracika intege, asha arakumbagara. Baca baragafata, ntihari bwa umuntu, yarakiri mu shusho y'inyama, barakaboha amaguru. Baca bahamagaza umuntu, bukeye mu gatondo bahamagaza umutama,
asanzwe asengera abantu kuri deliverance mugabo ya mico y'ikinyafrika. Aravuga ati Mana turagusavye nukuri uyu mwigeme wacu umudelivre ijya muhemu imuvemwo kuko nawe siniyariwe murabona ngaho yamwemu yamuvuyemo yasubiye kuba umuntu nagifise za mbaraga yarafise zo kugirira n'abantu ubasigaye ari umwana mwiza. Rero abaturage mbwabo bagumye bamutinya kwavuga ati uyu mukobwa y'abagabo ntago twamwikoza kubera iki ukuntu tubona ukuntu twamubonye ahubwo ati ubwoba aca atangura kubaho wenyene yigunze muri kwe nta muntu amuvugisha nta umwana igwere nawe murabizi nta muntu umwe wo kuvugisha ngo arakwikoza ntashobora yamaze kubona kuhinduka inyabuntu ubwo byaba byakuvuyemo. Rero guca afata uduhera twose yari yakoreye aca arimuka muri ico gisagara avuga ni reka ngende ntangure ubundi buzima bushasha. Nuko rero murabibona abavyeyi mugenda mukagira ibintu mukaza murafata abana banyu mukabashira mu bintu batazi bizobakwegera ejo. Nukuvuga inyigisho dukuramo niyahe bavyeyi mube hange cyane igihe muvyaye abana ivyo mubaturako n'ivyo mubashiramwo batabizi. Hari n'abavyeyi bagenda bakarasagisha abana indasago igihumbi umwana akazokura afise indasago atazi ico zisigura na impact zifise ku buzima bwiwe. Abavyeyi bakora byinshi mu kutamenya nubwo baba babizi ari byo birengagiza bakavuga is okay ariko mu nyuma ugasanga umwana bimugiriye ikibazo gikomeye. Inyigisho igira kabiri wa muntu we uri kurankurikirana nibaze yuko umuntu wese atwenga ubona yuko ari gentil by'ukuri ari gentil mu buzima bwiwiwe ntabwo ushobora kumenya umudayimoni yinyegeje inyuma y'iseko nziza. Abagusekera bose sikwera urukundo sikera bakunezererewe. Hari abagusekera bari kubaharura amenyo yawe asigaye kugira ngo bayahongore. Hari n'abagusekera n'abakubaza ati mbe umerewe gute amakuru y'imisi atari kwera ko bakeneye kumva ko amakuru ari meza ahubwo bakeneye kumva ko ivyo bariko barakora biriko birafata. Mefiez-vous n'abantu babereka yuko ari abantu beza gusa ariko mu nyuma uyo muntu yaza mu buzima bwawe ugatangura kubona ibintu bigenda birangirika vyononekara. Ibaze n'abati ibintu biko bitegwa niki kugira ngo vyononekare gushikaha. Inyigisho rero mwayumvise niyo yari Bella Shaka kuri micro za Roy TV. Shira muri commentaire inyigisho ukuyemo tuzoba dusubira ku wundi musi w'inkuru nyigisho. Roy TV Bella Shaka weekend bye bye. Imutangwa muri Roy TV ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe ico utarabona uterekwa n'ukuramba ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV.